ngo ahari abagabo ntihagwa ibara, sivyo? Ubugabo si urucumu, ubugabo burihabwa. Umugabo yamenyekana wenyene, wasanga bavuga bati urya niyo ugize ingorane genda uhanuza urya, bavuga ati ahari umugabo ntihagwa ibara. Igihugu kigirwa n'abagabo, kandi iryo jambo abantu benshi bazi ngo ni igihushane cy'umugore, sivyo? Kuko n'umugore iyo yakoze ibintu by'ubuhizi bavuga ngo iyo atabanaka ngo habera umugabo kari kabaye, kandi ari umugore. Ubugabo so uvuga ngo ni igihushane cy'umugore. We bakubonye ugiye gutatura ibintu bavuga ati bijya bintu biragoye, bakubwira ngo urahabera umugabo, naho uri umugore bavuga ngo urahabera umugabo. None iryo jambo ubugabo ryagiye, yasambutse rya ibintu byo gutangisha inzoga imbere y'uko uca urubanza, ngo zana inzoga, mugabo agacabagwa inzoga y'abagabo. Ivyo bintu vy'inzoga vyatanguye ryari? Murazi ko ari iyo nkomoko yibi muvuga ngo sinzoca urubanza ntahembwe menshi, hari umushahara abagabo barondera. Abagabo kwarukuza gutatura n'ivyananiranye. Mparashima abantu bavuga ngo icisha Burundi habuze abagabo. Duca rutangura kuba bacangero mu gihugu cacu, kugira ukorera bene igihugu banezerwe ubu mucangero. Umuco wacu hamaze kuza igikoroni waratitutse uragenda, twese tuca tuba abacangero mu gihugu c'amavukiro. Ntituvuge ngo n'abacamanza gusa, twese ntitwite ku mwikomorero ngo varisito ngo karaveri ngo miburo nyabenda. Abarundi twaratosekaye mu muzirikanyi wacu. Ubucamanza bwaciye buba igikoresho c'abantu kugira barondera ingene bashobora gutoteza abandi cyangwa bagahonyora ku gakanu.